Yesu nashimwe cyane. Mumeze neza. Ego. Turashima Imana. Hama turabakunda. Kuntu mutwitwararika gukurikirana ibiganiro byacu. No mu kutwereka ko turi kumwe. Ego, ibyo byose bikagaragarira ku makomantere mugira, ku malinki dusanga mwafashe mugaha n'abandi, no mu gusangiza ibiganiro byacu abandi. Ibyo byose rero turabibashimira, nimwubahwe cyane. No musi shaka tuganira ku kintu kijanye n'ukuntu umukristo w'ukuri akwiye kwitwara. Murabona iki giti tugerageje kuraba kirikoko amashurwe, kabako n'izindi mbuto zimaze gukomera, zimaze kuva mu mashurwe. Rero n'umukristo buriya ameze nk'uko iki giti kimeze. Igiti kiratotahara imbere yuko kizana amashurwe. Hama ya mashurwe yacu uko kigenda gitotahara agenda arakura akavamwo ivyamwa arivyo byari byatubona. Ugerageje kuraba iki giti gisa neza ku mababi yacu, amashurwe yacu agasa neza, n'ivyamwa byacu murabibona ukuntu gisanzwe kiberewe. N'umukristo rero ni kameze. Umukristo afise mpemu yera ku mubiri wiwe, usanga afise itandukaniro n'abandi. Mu maso hiwe ugasanga aragaragara neza, nawe umuravye ukavuga ati urya muntu n'umukristo. Ivyamwa vyiwe rero biragaragarira mu bintu vyinshi. Ko kugira duhindura abantu babanza kuraba uko tumeze, ko tukagira urukundo, tukakunda abandi. Ico tumaze kukigira tukasengera abandi tutitaye ngo bari mu dini ryacu, ariko tukabasengera kugira ngo bahinduke abari bo bose, ko nta muntu Imana yaremeye kuba mu kibi. Twebwe nyene turihitiramwe ugasanga twagiye mu bibi, ariko buriya nta muntu adategerezwa guhinduka. Ico ndibaza nta muntu atakizi. Tugerageje kuraba muri Bibiliya, Sawuli yari umuntu wa mbere akora ikibi, kica abantu b'Imana, akica n'abandi bantu nyene uko bamutegetse, akumva nezerererwa gukora ikibi. No kuvuga umutima wiwe, inkomezi ziwe yazishira mu bibi. Ariko umunsi Imana yamwiyumviriyeko, avuga ati Sawuli arakeneye guhinduka. Y'abantu bataziga ivyo nawe ataziga mbere, yagiye yisanga yabaye intumwa y'Imana ikomeye, avamwo umukozi w'Imana, akorera Imana. Ni kuki none twebwe twocira imanza abandi? Ico ikibazo umwe wese akwiye kwibaza, asanga nivyo jewe ndakijijwe, hariho abandi tudahuje ukwemera, ariko nabo bafise izindi nzira bagenderamo. Uriko urabaraba ku maso ugasanga n'ukuri bakijijwe, ariko ibikorwa byabo ugasanga ni bibi. Hama tugaca tubacira imanza disi, umva tuba tumeze nka ca giti. Oya, niba rero tudakwiye kumera nk'iki giti, impinga ngaho ibikiri ndende. Iki giti umunyakiba giciyeko arabona ko kimeze neza. Iki giti umuntu akora ibyiza giciyeko arabona ko kimeze neza. Kandi umunyakiba hageze ashonje ashobora kwamura imbuto yacu akayifungura, kandi kamugarurira ubuzima. Ayo mashurwe tubona ahano kata kagati mba ndaciciye ubuzima. Bisigura rero niba turi umuco uri muri jewe, utegerezwa kuba umuco w'isi yose, ntabitara ryaka, kugira ngo ivyo nkora n'ivyo mvuga isi iriko irabiraba, ibone yuko hari hinduka kuri jewe. Reka ngerageze kugendagenda
genda murabona kuri uru ruhande aha nta mbuto n'imwe iriko nta n'ishurwe rihari, ariko murabona ko ya mababi yaho nahone asa neza. Amababi yaho naho nyene arasa neza. Ngerageje kuraba n'iki giti nyene, iki giti gitandukanye n'umwembe twariko turabona, ariko nacyo nyene turiko turaraba icizere c'iki giti kiraboneka yuko gifise kagayaga ko kugira gute ko kuboneka ko imbuto nziza. Rero n'umukristo w'ukuri ategerezwa kugaragarira muki mu bikorwa vyiza, mu mvugo nziza, na rwa rukundo twavuga ariko rwubakiye kuri byose. Ivyo rero nitwabikora tuzoba turiko tugendera mu nzira nziza y'Imana. Urukundo rero turiko turavuga ni rwa rundi wo kuraba abagwayi. Urafise amafaranga kandi ni menshi, abantu bariko barakuraba baravuga ati urya muntu n'ukuri ni nyakubahwa ku mafaranga. Yo ariko disi nta n'umuntu wipfuza ko yorya no ku byasesese byo mu rugo iwawe. Hari abadodora ku maporotayi bakugurura, mwasanga ari ba bantu ataco bifashije, mukumva ahubwo akamaro mwoba hari ukubahindira kure. Aho nta rukundo turiko turagaragaza. Mbeko mu bitaro hari abantu benshi bagowe, hari umunsi mwamwe yumvira kuja kubaraba. Abo rero ni babandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku munsi w'imperuka uzogenda uvuga ati je narakoze ibyiza byinshi, ariko Yesu akubwira uti none ko wakoze ibyiza byinshi, ko nari ngwaye warigeze ungaburira, nari nshonje aho sinahakubonye, nagenda gusa ntiwigeze unyambika. Wibaza ko ari Yesu wa wundi tuza ari mwijuru? Ni babandi batishoboye, ni babandi baba bagwariye hariya mu bitaro tutaraba muri bwa butunzi bwacu. Rero icifuzo canje cuno munsi kwari kuganira ku bukristo nyabwo no ku muntu w'Imana nyawe, afasha abagowe, akitwararika abandi, hama akagira ni ukugaragara kwiza imbere y'amaso y'abantu, kugira ngo umubona wese amukure kwiciza. Nuko rero mugira umugisha, mwari kumwe na James. Imana ishimwe cyane, umeze neza, natwe n'amahoro. Eko nagomba gushinga intahe kabisa, shimira Imana kuko kwigenda tuzigama, kwigenda turwanirira ibiri kirigwiriza ibishinga ntahe. Rero ntidukwiye kuyima amashimwe yayo mu gihe iba yadukoreye ibintu bitandukanye mu buzima bwacu. Intahe y'uno munsi mfise ndavuga ku bintu bibiri. By'ukuri muri ko murandaba ndambaye kandi ndaberewe. Ndaberewe, icyo ndagishimira Imana. Rero ca nibuka mu bihe nigeze kubamwo ntashobora kuronka ico nambara, abantu b'Imana nka mwebwe mukamfasha, mukanyambika, igihe nabura ico gufungura mukamfungurira. Rero umuntu w'Imana yakoze ikintu ni ukuvuga ntaba acikoreye wenyene, ahubwo abagikoze muri rusange, ico citirirwa abantu b'Imana. Nico gituma rero namwe ndakibitiriye. Rero ubu ndashimira Imana kuko nabuze abavyeyi nkiri muto, hama ubwoko bw'Imana burantora, burandera, barankundisha ijambo ry'Imana, hama bankundisha ibikorwa by'Imana, ari naco catumye nshobora kuzigama mw'ivyo bihe byose nagiye mbamo. Kuko ibihe byaba bibi narushaho kubona Imana ko ari nziza. Rero bica bimpa gukomera no kuvuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Ivyo rero ndabishima cyane. Rero aha ngomba gutera intege umuntu w'Imana azobona iki kiganiro cyangwa ariko arakibona, kugira ngo ineza y'Imana ayishikane kure.
ineza y'Imana ayishikane kure, kuko gukomera kw'Imana kugaragarira muri vyinshi. Rero umunsi wa none ndifuza yuko ivy'Imana igenda ikora bishika kure bikaguka, bishika kure, kuko nabuze abavyeyi nkiri muto, hanyuma ndagirirwa ubuntu, abantu b'Imana muranyiyegereza, uyu munsi ngeza urumva ko ndiko ndatanga ikiganiro kivuga gukomera kw'Imana. Rero n'abariya bandi muza mubona badafise bafungura, niwabagirira neza ukabafungurira, bazogaragaza gukomera kw'Imana nabone. Niwabambika bazovuga gukomera kw'Imana. Je sinari nzi ko nogera mu bihe nk'ibi, nshobora kwambara agashati keza nk'aka, nshobora kwambara karato, agapantaro nkakigurira. Ivyo vyose nagenda bisanga mu buntu bw'Imana. Rero hari igihe Satani aduhenda, iyo umuntu amaze gushika mu bihe bigoye ugaca usanga ahuye n'abagenzi babi, abagenzi bakagutwara mu bintu bitagira ikimazi, noneho urushiriza kwivanga mu vyaha, akaba ari nako urushiriza kugenda umererwa nabi, kuko Imana ntishobora kugutabara mu gihe ugenda wivanga mu vyaha gusa. Mu gihe ugeze mu mbobane kabisa ni ukuvuga mu gasenga, kuko mu gusenga niho Imana iza igatabara. Rero Yesu abahezagire. Ndashimira Imana ko abagerageje kumfasha bose, hariho abamaze gutabaruka, hariho abakihari. Ndazi iyi ntahe yanje muzoyibona, kandi n'ukuri Imana izishishikare kubakomeza no kubaha umugisha mu bihe byose muzoba mukiraha kw'isi, ndetse no mw'ijuru izi bibibukireko ibikorwa mwakoze bize bibakurikira. Ijambo ry'Imana yatubwira neza ko ibikorwa dukora ariyo myambaro tuzambara. Rero ivyo bikorwa n'ukuri bize bibakurikire igihe muzoba muri buryo bw'Imana, bakurikire mu byambare, mu begwe. Ndifuza ko ivyiza mwakoze bigwizwa incuro nyinshi, bikaba umurengero, ugukomera kw'Imana kukaboneka, imigambi y'Imana ifise kuba yizigira ikagenda yaguka. Nanje ikintu nashinze kw'intahe ntazokwigera ndeko nako ni ugukwiza ubutumwa bwiza igihe nzoba nkiri kw'isi. Nawe niwabona iki kiganiro ndagusabye uragikwirakwiza ku bantu benshi bashoboka, kugira ngo ugukomera kw'Imana tukwamamaze, ko Satani akovya mu bikorwa vyiwe ngaha kw'isi bibi, natwe dukovye mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Ico nacyo Imana izokiduhembera. Yesu abahezagire cyane, mugire umugisha. Mari kumwe na Jamesi niyo nkuru. Imana ishishikare kubazigama. Mana warasuzumye uramenya, uzi icara ryanje boniva hasi ryanje, kandi mu mutima wanje ntacyo no guhisha. Umenyera kure ivyo niyumvira, none rero mwami ongera unserangure. Mwami Mana warasuzumye uramenya, uzi icara ryanje boniva hasi ryanje, kandi mu mutima wanje ntacyo no guhisha. Umenyera kure ivyo niyumvira, none rero mwami ongera unserangure.
cane za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe zerangura ivyishe mu mutima wanje cane cane za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe mbega mana ninde yoshobora kwimenya akabasha gutahura ivy'amafuti yiwe oya ntawe mwami ongera userangure mbega mana ninde yoshobora kwimenya akabasha gutahura ivy'amafuti yiwe oya ntawe mwami ongera userangure serangura ivyishe mu mutima wanje cane cane za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe zerangura ivyishe mu mutima wanje cane cane za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe kandi mwami uhora uzigama abasavyi bawe uturinde gukora vyabizira vya kera niho tuzobona ugutungana rwose kandi mwami uhora uzigama abasavyi bawe uturinde gukora vyabizira vya kera niho tuzobona ugutungana rwose serangura 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 ivyishe mu mutima wawe cane 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 za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe serangura 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 ivyishe mu mutima wawe cane 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 za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye nigazirwe nawe serangura ivyishe mu mutima wawe cane cane za ngeso zimwe wangiza kera zihora zintanga imbere ziranduru zihonye. Hey yo, this is beautiful production. People you gonna know it. Emi production. Respect it. Simple D. Naratomboye umukunzi mwiza ashika ku mutima. Naratomboye umukunzi mwiza ashika ku mutima.
mukunzi wanje reka ngushimire inyifato nziza wagiye ukora mu gihe cyose bagateranya bagerageje kuguca intege mu rukundo rwacu wamenye ko hari abagenzi babi bacanishamo abikundaniye wabaye intwari mu rukundo rwacu naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima nabanye nawe mu bihe byinshi bitandukanye byiza na bibi ego ndazi ko hariho benshi bashira imbere ibyo babona sinkekeranya canke ngo nibaze wewe utandukanye nabo naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima warakoze kuba warihanganye mu kutumvira amabwire warakoze kuba warihanganye mu kutumvira abagenzi babi urukundo rwacu twarurinze abijya nino none ubu turahimbawe mu rukundo rwacu naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima naratomboye umukunzi mwiza ashika umutima Ndonyi record umukunzi mwiza ashika umutima production respect umukunzi mwiza ashika umutima